watanguye kandi utanguye bakurasozera ico tuma rero guca mu vyavuka mwebwe shingiro kurya abantu bose mukibakira n'ubu yuko muva hasi kugira ngo twaherekeze nshaka hahe muherere cyane ibyo cyane 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 Somera kipikazi Mupamri mutonishi Kugeza tuzitora Moisiro kumucho murayiraba neza itomoye amarwara nuko rero twagomba gusoma ijambo ry'Imana muri abantu bari imbere yanyu bagomba kugira umunsi mukuru w'ubukwe. Ijambo tubona ryo itanguriro uko ubukwe bwa mbere niho bwabanjirije. Igice cya kabiri turasoma ku murongo wa 18 dusimbe dusubire ku murongo wa 24 abatubandana babo ubaho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine ingene muronderere mufasha bikwiranye 21 maze uhoraho Imana asinziriza umuntu ubutikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyarwo. Urwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu, maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ry'amagufa yanje n'akarakomara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe umugabo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Umufasha twumvise ngo ni umugore. Hajya mu Efeso turabona amajambo Pawulo nawe nyine yafashishije abo bantu babiri bemeye kubana. Hajya kuri 5 murongo wa 22 hanyuma turabandanya imbere gatoyi. Pawulo kuba guhanura yatangiye kubakenyezi abagore. Niba ndavuga rero kuri iri jambo nshanifuza ko umuntu wese yitwa umugore anega amatwi, n'ubundi wese yiteguye kuzobaho kuko aho uyu munsi utaraba umugore mugabo ejo hagasanga umugore. Ayo majambo rero ushaka amatwi ukakura avuga ngo bagore mugangurukire abagabo banyu uko mugangurukira umwana wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, uwo Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari umubiri wiwe. Ariho nk'uko ishengero rigangurukira Kristo aba ariko abagore bagangurukira abagabo babo muri byose. Hararuhutse kugira ngo banze ubwishire bw'iryo jambo, kuko aho usanga abagore bena ngo piripiri. Niba ugomba kwitwa umukristo rero ukaba ugomba gusenga Imana, yambukije umugabo wawe ni itegeko ry'Imana umwubahe kuko ngo ni we mutwe wawe. Narabonye umutumba ugerage wabawuce bakawugenda sa muko umuntu agenda ngo havuga iki iki mubona hakora iki umutwe uri kurakora. Umutwe rero ni uganza amategeko yose aba mu mutwe. None rero ni ijambo ryaraho ku bakenyezi n'ubundi wese ejo azoba ari we. Ni itegeko ry'Imana bakugangurukira umugabo wawe mbe namwe nk'abantu nimwishingane rero mutwe twahereje abo ijambo turabane kunesha rero
ni jambo riri hajya ku murongo wa 25 abaho bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo agereze aryogesheje amazi n'ijambo ngo agishire ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injerejere canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe ryera ritagira agasembwa. Niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe abagize gute? Ukunda umugore wiwe aba yikunda. Umuntu yiyanga n'umuntu adakunda umugore wiwe, utikunda nawe aba ari umusazi. Kuko umusazi ntikunda uziko yuko ayitamo agivyondo agivyasi agikora igikunda kora y'ubwenge. Rero aya ni amajambo rero yerekeye umubano, yerekeye urugo. Itegeko ry'Imana rivuga ko umukenyezi ategerezwa, itegeko haje bagategerezwa, ni itegeko ry'Imana. Ategerezwa kubaha umugabo wiwe, umugabo nawe ni itegeko ategerezwa gukunda umugore wiwe. Pose umvise gukunda umugore wiwe bagira gute? Kuko ntabwo twakubiri wiwe. Oya, none rero ni abantu rero babiri bari imbere yacu uyu munsi bagombye ku bumwe. Ayo majambo n'abahawe ufasha uyu munsi ryo jambo rakora itegeko ry'ufata ni ngo wubaha itegeko, wubaha umugabo wawe kuko umugabo wawe icyo umwubaha niwe mutwe. Uyu mugabo nawe itegeko ry'ufata ni ngo utegere gukunda umugore wawe. Buri majambo makuru nayo kandi majambo niyo ivugo mukabona urugo utarimo urukundo warupfuye, mukabona urugo utarimo kubahana warupfuye. Ariko urugo rwubahana, urugo rukundana ni urugo rwiza cyane na mpemu yera. Reka mbere ubutatu bw'Imana bwose buraza bukaba mu rugo kuko rwa rugo rwiza. None tuguma rero tubaze aba bantu bagiye kubana kw'iryo ijambo ry'Imana ribategeka ko bakoresheje. Ndakubaza wewe Pastor Ntamuhumiro Jonas, ni wewe wiyemereye gucagura umufasoni wawe Ntiguheka Claudette agahato kahabaye kuko guhendahenda cyitwa umukobwa mwiza ameze neza na rero ushaka agahato kahabaye yakuvuye akatika kumfasha cyo muri pare kumfasha agahato kahabaye pata agahato kahabaye uyu munsi uremeye ko uyu Ntiguheka Claudette akubereye ufasha umukenyezi, ukazomukunda ukamubungabunga ukamwitwararika ukamwiyumvamo neza umukenyezi wawe kuva uyu munsi kugeza batandukanye n'urupfu cyangwa Yesu aje kubajana. Yego amashi ndakubaza Ntiguheka Claudette kukita akazi kamarere nakonye uremeye ko uyu Ntamuhumiro Jonas
akubereye umushingantahe ukamwubaha ukamugwagurukira ukamubungabunga ukabiyumvamo neza aravuze rimwe ukumva kabiri kuva uyu munsi kugeza mutandukanye n'urupfu cyangwa Yesu aje kubajana babashe abantu babyemeye none ko babyemeye rero reka babisigire basige amasezerano yabo imbere y'ishingiro n'imbere y'Imana ntizikarangabo hanyuma nawe shyamo indirimbo munezero hano umunezero wuzure umutima ugeza kuzigora mu bisibo by'umuco Ego, asli lang supaya maksudnya orang kita, betul. Pastori wanje ikimenyetso cy'urukundo ko nzopama ndagukunda uhereye uyu munsi ushika dutandukanijwe n'urupfu canke Yesu agarutse akatujana mw'ijuru. umushingantahe wanje kugira ngo ikimenyetso cy'urukundo nzokwama ndakugambirira gushika aho Yesu azozira canke aho urupfu ruzozira. Abafungwa barumvise urwajyo rwabo hanyuma rero tugomba twasenge Imana mugabo twumvise amajwi tubona umugeni tugomba kubona umugeni rero kwacu twumvise ijwi ryiza ariko dukeneye kubona umugeni twasaba rero muri umushinga tubereke umugeni kazana yatuzaniye ibisigwa hawe
kamarene nawe. Yego. Kandu mama tukikire niyo tuzoiba kwa tukubabashi tukareku musima umugingo n'ubutu mbega abantu ayo masezerano bavuze bemeye turashyigikiye turafatanye yego cyane turafatanye nyine kuko iyo wabiyemereye none rero dusabe abantu yego sabe abakozi b'Imana mwese urongoye ishengero muze mufashe ako kazi n'akamaro nyine ako kazi n'akamaro nyine burya nuko yego tunyendege kunya zomuraba yego turagushimiye cyane Mana nyine ishengero, Mana wowe nyine ijambo, turagushimira ko ijambo ryawe ari ryiza, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe riraryoshe, iwawe mu ijambo ry'Imana hari byinshi. Rero twumvise ijambo ryabaye hariya Nyamuregeri, barya abantu Nyamuntu yavuze ati uyu ni imperuka yanje n'akarakobora yanje azokwita umugore kwakuwe umugabo. Igituma umugore yitwa umugore ni uko yakuwe ubuviro bw'umugabo wiwe. Haleluya. None muri Imana yategetse rero umugabo ukunda umubiri wiwe, ukunda umukenyezi wiwe, kumukunda n'umwitwararika, kumwabara imisi yose, kumwiyumvamwo imisi yose, akumva yuko umubiri wiwe. Nawe turagushimye cyane ko iwawe ari ibyinshi byiza. None n'abana rero uyu munsi barebeye basezerana ko bagiye kubana akaramata. Mwami umushatane uragunya umushatane w'ibanga irarisanga yongera yongere uko rushasha. Turasengeye umufashe mwami. Haleluya. Abanyimana yavuze kubaha atera kuba umugabo wiwe yamwumvamo bamunezerewe cyane kuba ari umutwe wiwe, kuko ahantu bakundana hari umubana none Imana ibiri. Uramunya neza mwami wabuye umufashe w'ibanga, umufashe yihangana, umufashe w'urukundo. Haleluya. Umufashe ashikirwa n'abantu bose, kuko uyu munsi agiye mu rugo kandi agomba kwishimwa n'abantu bose. Uramunezeza mwami yuko urukundo rwumvise ruririmba ruri mu rugo rwabo, rwiyumane banezerewe bose, kandi bumve n'abantu bose babashikako banezerewe. Nuko cyane nawe kubahuza bahuza umutima n'inama n'izanyuma mu wacu Yesu Kristo. Amen. Wakeza tawakeshe mushakanje nakasi Mana kete cyane Mana kumubisha rwose Mana ukomeze rwose kwamagara meza rwose utwere mugishanya mu gihugu cyacu n'abandi bose bazoga kucyona sawa Mana kete cyane tawakeshe mufasha gukora kazana wacu Mana kete rwose Mana kumubisha Mana kunezereje yabona kunezereje wowe kandi kunezeza uko rushasha tawakeshe utwere kazana mwiza rero tuzokuba inkuru nziza Mana kete cyane. Ego hanyuma rero tugomba kubashikiriza urupapuro rwabo rw'amasezerano.
nuko rero urupapuro rw'amasezerano iseretifika yego ikimenyetso cyerekana yuko mwasezeranye biciye mu gihugu mbere no gushinga naho nyine ukaba uyu munsi usezeranye yego baba bakora ko tubaneza ifoto rwawe marihe akira neza ifoto impamvu yigize batamize mwese bafashe kwafotore arihe mugabo nafashe neza ubone ko ayo masezerano ari rwawe nuko hanyuma rero iyi mitwaro narwaye kugera ibimenyetso tumarwaye iyi natwe iwacu nsigaragara mwiza hanyuma rero nibasabye kuko urubanza rwatanguye kandi rutanguye bariko barasozerera icyo tuma rero guca mu vyavuka mwebwe shingiro kurya abantu bose mukibakira n'ubu yuko muva hasi kugira ngo twaherekeze nshaka hanya mutegerere cyaha ibintu birashaye cyaha iruta cyaha iruta tuzombera kw'ibikazi Jakarta.